imyaka 2 nega nuko bije ngaha iwacu ari bwa mbere byarigeze kuba esme warigeze kubaho mu bisanzwe mu bindi bihugu byose muzogende murabe mwese muraba journaliste beshi murazogenda murabe ibihugu ingene bitera imbere murazosoma ingene Singapore yateye imbere hari ahantu bavuga yuko umushikiranganje wa mbere hageze igihe afata ati umuntu wese akujina 18 mu gisoda kugira abantu bapangike sinzi muragasoma murabe zamuragira amantuze yafashe ati umuntu wese akwiza 18 mu gisoda kugira ngo uvuze uti agoshe baturune agoshe a droite baje a droite natwe twa tubitanguze hariho nuko ntagiye muravyumva yavuze irondoka murabona mubona kazoza avuga ati mu 2040 umukenyezi abana batatu baharura ku mukenyezi tuvuze tuti nzigene inda yishushu ukizana basha uteza kuvuga ngo guteye nawe yinjira ko reka tende reka reba abagabo bafise abana 200 agenda nk'imfiza hashize hose ariko mijira imbuto bimera bihagarara gutereka jagari mu gihugu ubyara abana 200 nta numugaburira ubwana bwarafutaye izo singorane urumva rero ibi reka tu imyaka 2 baceyo kugira ngo babe ari akantu dukeneye kwiga gukunda igihugu arega n'igisoda wazi ko kwiga ibiharuro n'igisoda yugira gwanigwa n'igisoda ariga yiga bizokenegwa n'igisoda raciga hari abantu babumbise igisoda umengora papa igihugu cyose kiragwanirwa gendura bibaso gukuru bacu nyene bahagarara neza abadagi baraje bose bakuritira ye imyaka ndwi igisoda cyambere gikomeye iburaya canke n'abarundi ngaho cy'ubudagi